numva nakumenyeye birenze abandi sinkishaka kubona wuzuye mu buzima bwanje hanini ukora buri kimwe nishima ntaho noja nkusiga kuko ngiye jenye no mu buzima kongora oya nta undi hagati ya Satubi na Fizo nindi barako mwimisi ugize amahirwe yo kuronka umwe muri bo ko wava ibintu byawe bibuja gusumba aho biri no musi ni Satubi tu ni Satubi kubera iki Satubi kubera ari wari ku kive ari wari karakora ari we tubona ibikorwa vyiwe biko biragenda umwanya ku mwanya abandi turariko turavyumva twumva ivya kera tu shatse kuvuga ko mwimisi Fizo nubwo yokwemera kurabo tokwemera nubwo yikugabira ko ntiwoyemera je nano ntayo wokwemera Vyuka TV. Okay. Hello guys, hello my people. Nizere ko meze neza aho muherereye hose. Turagarutse muri studio za Vyuka TV uko bisanzwe bimenyerewe. Rijwi mwumva ni Kida promoter wanyu baha ibintu byiza bahazanira umuntu yabanje kubona ko ari wa muntu atazogira iki atazomutengo atazotengwa abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi n'abakunzi ba Vyuka TV. Okay, turabona ko no musituri kumwe n'umusore mwiza umusani yadutaye ibintu vy'ama griffe murabibona ko yaje yifunze fresh hasi hejuru ameze fresh sana gose. Turi mu kiganiro bamenye kuri Vyuka TV. Reka banze shimire wese wamaze kuri subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV ubahwe uruwa gaciro. Twakira umutumire wacu VP bro fresh mumeze neza kumengano cangamutse mare kumengano cangamutse singira sindanywa kiki ndaki nka kiki niti muroja muri vibe uje cangamuka twakiriye nde mu kiganiro bamenye kuri Vyuka TV bakiriye umustar King Costa King Costa gisigura Costa ni kuvuga King ni itsina nyene nawe King n'umwami umva n'umwami Costa iyo Costa nyene ni Costa nyene Costa rivuye mu bumenyi mu kinya Espanyol amitwa Costa afise yempana no muririmbye indirimbo nyene tariza indirimbo zo yagize imana abwo indirimbo nyene zo kuvutura imicano abajene abaryoherwe abari mu rukundo baryoherwe abakunda ibintu byo gutanga twari romantique ibintu nk'ibyo Costa kubera iki wahisemo kuririmba indirimbo zo muri yo style utagiye mu mudiho mu ndirimbo zo guhimbaza Imana kubera nanje ariyo mpano niyumvise n'Imana wiyumvisemo canke abajene mw'imisi y'ibintu mwihaye ngo Imana ntimuyerekwa nivyo oya nta numwe atemera Imana maze kumva turi kumwe na Costa mu kiganiro bamenye kuri Vyuka TV Costa ubu Costa tuvugana amaze gushira hanze ibikorwa bingana gute jewe sinovuga ngo ndafise ibikorwa byinshi biri hanze ariko ndafise igikorwa kimwe cyonyine kiri kuri YouTube kandi ni gishasha nko mu uyu mwanya turiko turavugana ni gishasha kabisa kimaze nico gishasha canke nico kimwe kimaze kwashika ni naco kimwe nyene kiri no kuri YouTube ya King Costa ico gikorwa naco citwa Crazy Crazy gisigura umusazi kweri ushobora kuja mu rukundo rukakugira umusazi ntahura iyo sije yaje gute yo kwita indirimbo Crazy birashoboka kuba vyarambaye ko nkaja mu rukundo ugasanga ni mu bikorwa kanaka mbonye umukunzi cyenda bihe urumva ivyo ntaho bitandukaniye n'ubusazi uraretse ikintu gyava kiza kugaburira mu ijoro kubera urukundo kubera ubonye sheri wawe mpaka ukora ivyakubwiye ubwo se ubusazi no it's a crazy man it's a crazy amitwa Costa abakunzi bacu kuri Vyuka TV baramenyereye ko neza umutumire tuba twakiriye ari nk'umuririmbyi twakiriye canke ari wundi muntu wari ari umukomedie hari ukuntu bara baducishirizamwe bakatwemeza neza kugira ngo twumve uwo turi kumwe neza ko ivyo bintu bimerita bashaka kutushitura gatoya kwanza kujya kigoma cawe gishasha ico kigoma gishasha ngenda baririmbire nka verse imwe na refrain na so dutemwo
Obebe uri kubukanje uri nakazoza kejo haza kuko numva ibihe nsigaje kwisi nshaka kubimarana nawe oya ntawundi je mbona kwisi yo nyuzuza nkukunyuzuza numva nakumenyeye birenze abandi sinkishaka kubona wuzuye mu buzima bwanje hanini ukora buri kimwe nishima nkaho noja nkusiga kuko ngiye jenye no mu buzima kongora oya ntawundi je numva twohuza anyuzuza ibyishimo n'umunezero udahera obebungira crazy utuma ngara kuba jama obebungira crazy eka numva taho noja ntagufise okay yeah. Mwamaze kumwumva neza abakunzi bavyuka TV mwamaze kumva umusore afise ijwi ryiza limba turi romantique man iyi Mr Riva he ni impano nakubwiye ko ari impano tu ndavyumva nta kopi rimwo nta na gato nta kopi rimwo kweshuwa naho kumviriza na style basi nizo nandika zose ahubwo havuga ati none ibi bintu wowe bikura he watubwiye neza ko Costa amaze gukora ibikorwa bingahe indirimbo imwe gusa ni iri kuri YouTube ndayisize ko kwiyi tariki nyene igenekerezo rya 9 yacari shasha cyane gose cyari shasha Costa abantu abakunzi bavyuka TV bavuze ati twakunze iyo mpano turakeneye ko tumu supportinga mu kumufollowinga nizihe mbuga sanzwe akoresha dusanzwe tumenyerenga mu Burundi page ndayifise YouTube ndayifise TikTok undonde ariko zose ziracyari shasha niko no bivuga ziracyari shasha kubera nibwo ntanguye kubigira nk'umwuga ariko usibye ko kare navyumva mu nkaririmba bigapfira hiyo nyene njano nkaririmba ndumwe bigarira hiyo nyene ata mahera mfise yo kuja muri studio ariko ubunyene niho muzatireka basi mpime ninjire muri studio rimwe batemwe bashitura kubera nyene bivanye n'uturare nari ndose nyene urumva nta buryo mfise bwo kubandanyirizako ariko iyo mfise abantu barayikunze barayimenyeye basi bayumvirije nta muntu numwe ashobora kuvuga ko indirimbo ari mbi kubera no kuri channel yanje nta na promotion ifise ariko imaze ko umunsi umwe Costa kubera ikime kunda kunegerija promo cyane abaririmbyi basi nk'ikintu novuga cyonyene ko kuba underground nka twebwe abapo coming wewe urapambana uburyo bwari bwo bwose bushoboka sivyo wewe ikintu kiza mu mutwe cyambere nukuja muri studio no gukora video kesha abantu baba underground nka twebwe ibintu bya promotion vyumvira ntibikunda kuza ariko igikorwa kimaze gusohoka niho duca turonka imitwe myinshi y'abantu ati wokora promotion ukunuku umva ntivyari mu migambi baciye babikubwira wowe mu byo wapanze byose wakusanije uduhera two kugira iki two kujana hahandi muri studio gusa no gukora video bariko babikubwira rero atani cent ugizene usigaranye wifiti rero abantu baba underground kubera nyene hariho ukuntu ujayo nyene utazi nyene ingene bikorwa n'ingene bigirana ariko nayo gakosta ngo muvuye ko wagiye utazi ukuntu game ikorwa je vraiment basi je numva bakora tu bimwe gusa narinda bizi muga kubera ariko gucerekeye promo aruze kuna promo tabakora cyangwa se ukuntu indirimbo bashaka kuyikorera promo ikagira visibility ka vibing ego narinda bizi ariko nabonye umenga byo hava bimfata ikindi gihe kandi kandi n'amahero gacu usanga no twaye muri studio cyangwa ngo nkoresha video cyenda yonona ahubwo bya bindi bigaca bifira rimwe navuze ati rero reka mfe kugira mfe gukora ntihazobura batanu bayumviriza hama hanyuma mu gihe bizoba bigikunze cyenda ingene nipanga ukundi gushasha ku bikorwa bizoba biriko birakurikira bivanye n'ingene uburyo nzoba ngirana nzoba ndabona mbonye bitankundira basi nzogerageza ko nzoba nshoboye bakunzi bavyuka TV mwamaze kumwumva turi muri cya kiganiro bamenya tumenye impano z'abantu benshi batandukanye tumenya n'ivyo bakora comedy filme n'utugenegene n'ibindi byinshi bitandukanye no musi turi kumwe n'umunyamuziki bamwitwa Costa King Costa
amwitwa King Costa yamaze kutubwira ko amaze gushira hanze igikorwa ciwe kiri kuri YouTube indirimbo nziza cyane gose yitwa Crazy abantu bari romantique cyane akono turi romantique musimbire kuri YouTube muyumvirize Costa hagati ya Satubi na Fizo ninde bura ko mwiyi minsi ugize amahirwe yo kuronka umwe muri bo ko wava ibintu byawe bibuja gusumba aho biri no munsi hagati ya Satubi na Fizo mbajije neza umbajije muri iyi minsi ndafise ukwishura ntiriwe ndiyumviye ni Satubi tu ni Satubi kubera iki Satubi kubera ari wari ku kive ari wari karakora ari we tubona ibikorwa vyiwe biko biragenda umwanya ku mwanya abandi turariko turavyumva twumva ivya kera tu ariko iyo umbaza mu mateka niho ngira ngo vyari kumfata nk'akanya ko kwishura shatse kuvuga ko mwiyi minsi Fizo nubwo yokwemera collabo tokwemera nubwo yikugabira ko ntiwoyemera je ntanoko nayo wokwemera Costa King Costa twibutse ahantu ushobora kuronka ya ndirimbo yawe mwahakana two turavugana yo ni kuri YouTube niho honyene ubiri honyene gusa kubera ko atazindi bwo kurakoresha Costa ahubwo niho nkiriko ndabikora niho uri kurabikora ivyimbuga ukurabiza mwe ubunyene vuba cyane ubunyene ndakubwiye ati ivyimbuga ndabitanguye nyene ubunyene basi nko mwuku kwezi nyene ubunyene bimwe turi kumwe ngaha muri studio za Vyuka TV yego wasi ubunyene kabisa kwani niyo ndirimbo mfise imaze ko umunsi umwe kandi na YouTube yuguruwe nyene ikigira ko ishigwa kindirimbo umuririmbyi Costa muri project we karapanga kubona ko ategura kuzokora muziki yiwe ategura kuzokora collabo zabande nabandi muri kazoza je muri kazoza basi nk'uburyo basi bigenze nkuko ndavyifuza jeno collabo nokora nohera muri collabo z'abarundi nkajabuka nkarondera collabo z'abatanzania maze twihoze u Rwanda maze guheza rero maze gukora nka collabo yo muri Tanzania ngaruka nkakora collabo yo mu Rwanda ama nkaca mbandanya nagura imbibi Costa muri famille no mwana wa kanga Costa muri famille n'umwana wa kane uri umwana wa kane yego kweri ndakese Costa ibintu ari nko muri famille ibintu urimwo vy'umuziki muri famille bona babishigikiye muri famille basi barabikunda tu ariko ntibabishigikira ntabishigikira gute bivanye n'ukuntu nyene usanga ubuzima nabo nyene atari kirenga cyo gituma badashobora kubishigikira ko babona birimo bikosoma uburyo bwinshi kandi batariko barabona inyungu akajambo ka nyuma ushobora kubwira abantu ko badukurikirana kuri Vyuka TV n'abakunzi bawe muri rusangi akajambo ka nyuma icyambere nuko no bashimira kuba badukwirikiranye icya kabiri nuko boja ku rubuga rwanje rwa YouTube hama bakaraba iyo ndirimbo Crazy King Costa hama bakanyereka buri munsi ko turi kumwe ikindi naco no gushimira tu abampaye amahirwe yo kunkoresha ikiganiro muri Vyuka TV mu kiganiro bamenye muri Vyuka TV ikiganiro bamenye Imana ibahezagire nawe guhezagire tukukanya wafashe ko kunkoresha kandi wari ufise ibindi bikorwa uri kurakora amen migisha Costa ndayakiriye King Costa King Costa hano ikintu bani bagiye kubaza umva wifuza gushikiriza abantu ikintu nifuza gushikiriza abantu nacyo je ku migambi yiwanje mu kwezi kw'icumi ndashobora gusohora iyindi ndirimbo mu kwezi kw'icumi King Costa ashaka kuduha ikindi gikorwa mu kwezi kw'icumi ndashobora gushirako azoba ari collabo canke azoba ari jewe nyene nkuko nubundi yari jewe nyene kandi mu migambi yiwanje no mu kw'icumi na kabiri nari nshaka yuko cashirako n'ikindi gikorwa kugira ngo abantu babandanye babikurikira fresh ikintu cyanyuma nohereza ko basi kuvuga ko turi muri ibi bikorwa biba bisaba uburyo bwinshi nosaba nk'abantu basi bafise sponsoro bakaza baratufasha mu bintu bya sponsoro biratugora sana na cyane cyane promotion Costa urishuba ko umuboss agutaye nk'imitaiti mukore urabona ko na wo muha inyungu
ahubwo jewe n'ubu nyene arabuze n'ubu nyene arabuze urishobora ko indirimbo zawe imyandiko yawe ko murose promikwiriye ko vyokundwa kweri je sinzi basi nyimba Fizo hariho nk'ababiri baba bakimwibuka mu Burundi je maze kuronka sponsor boca bamwibagira Burundi boca bamwibagira ko mama yangu Mwamaze kubyumva bakunzi bavyuka TV twa turi mu kiganiro bamenye twa turi kumwe no muririmbye aririmba indirimbo zire romantique amitwa King Costa mwari muri kumwe nanje Kida promoter wa muhungu wanyu kwa kundi nyene handi nyene muri Vyuka TV so dusubire ukindi kiganiro cy'ubukurikira twa turi kumwe nande King Costa mugende mu following ku mbuga ziwe zose ciao ciao Vyuka TV